Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitugire Kristo. Turabandanya gusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Njiri ya Luka ku kigabane cyaho cya kabiri guhera ku karongo ka 22 kugeza ku karongo ka 28. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo Yezu aherezwa mu isengero. Babonye hageze ko Mariya aja gutyorogwa nk'uko itegeko rya Musa ribivuga, Yozefu na Mariya bajanye Yezu i Yerusalemu kumuhereza umukama, nk'uko byanditse mu itegeko ry'umukama ngo umwana w'ifura wese azokwegurirwa umukama. Kandi bari bajanywe no guhereza imbagwa impunge zibiri canke inuma zibiri zikiri nto nk'uko itegeko ry'umukama ribivuga. I Yerusalemu naho hari hasanzwe umuntu yitwa Simewo. Uwo muntu yari intungane kandi yarakunda Imana, yari yiteze uruhoza rw'Isirayeli, kandi Mutima Mweranda yari kumwe nawe. Mutima Mweranda yari yaramumenyesheje ko atazosandaba atarasanganira uwasizwe n'umukama. Niko kuza mu ngoro y'Imana ayobowe na Mutima. Ababyeyi b'umwana Yezu bagasangwa bari bamuzanye ngo bamugirire ibyo itegeko ritegekanya. Simeo aramwakira akengurukira Imana ati: bene wacu muri Kristo Yesu, iri ni jambo ry'Imana, dushima Imana. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga rivuga ngo Yezu aherezwa mu isengero. Tuzirikane ingene Yezu bamuhereje mu isengero. Ibiri kabiri havuga ngo babonye hageze ko Mariya aja gutyorogwa, hageze ko Mariya aza gutyorogwa nk'uko itegeko rya Musa ribivuga, ngo nk'uko itegeko rya Musa ribivuga. Buriya rero bana b'Imana nkiri ngaha ngo nk'uko itegeko rya Musa ribivuga. Muri iyo minsi umuntu yandungikiye ibintu by'umudamu arahavuga ko ngo yahora akorana na Satani. Hanyuma aravuga ibintu nyuma kandi yaje no kuvuga kubijanye na Bikira Mariya, ariko icyo ashatse kuvuga n'ukuntu yavuze ko ngo ibintu byose byo muri Bibiliya ya kera, mu bwuzure bwa kera, ngo ntihakagire ngo ikintu na kimwe ngo abantu bagenderako, ngo ntibakagire ikintu na kimwe ngo babyibagire, ngo abantu nibabifute mu mitwe ngo bagendere kuri Bibiliya shasha, ku bwuzure bushasha. Bana b'Imana, ubwuzure bwa kera ntabwo tugomba kubwibagira, kubera nicyo gitabo kidutangurira kitwereka wowe bose ba mu mutwe ukuntu Imana yatanguriye mu ijuru n'isi. Bose ba mu mutwe ukuntu Imana mu ntango Adamu na Eva bamaze gucumura, uko Imana yavumye inzoka, Imana ikayibwira ati umugore azokumena ko gahanga, we uzomukomora agatsitsiri ariko azokumena gahanga, kandi abana b'uyo mugore muzohigana. Nukuvuga ko Imana iriko iravuga Bikira Mariya ko azomena gahanga inzoka, ko abana b'uyo mugore Yezu Kristo, na twebwe abana ba Yezu Kristo, abana ba Bikira Mariya, tuzomena Satani umutwe. Rero niyo mpamvu ntabwo umuntu ariko arabuza abantu ngo ntibakagendere ku bya kera. Nibyo koko uje mu bwuzure bushasha ugomba kwitwararika cyane cyane amajambo twigishijwe na Yezu Kristo, ariko ukaraba ntuhave wumva inyigisho z'abandi bantu bakubwira ngo heba
ngo ntukumvirize ibyo mu ntanguri, ntukumvirize ibyabaye ntukumvirize ibyabaye kuri Nowa, ntukumvirize ibyabaye kuri Sodoma na Gomora, ntukumvirize ibintu byagiye biba kera mu bwuzure bwa kera. Tugomba kubigendera ko kuko nutabikurikirana uzoba wemera ko Ibrahimu ari sogokuru wawe, canke ko Yesu yanatubwiye ko ari mu ijuru. Uyo mu mama ko yanapinze ibintu by'abaja mu ijuru ngo abantu nibaraja mu ijuru, abantu ego hariho ijuru rizobaho canke ijuru ryenyewe tuzojamwa igihe kigeze, ariko Yesu wenyene aratubwirane. None Yesu wewe oya ibyo ko kumusaraba ndabyihorere, ariko gusa nagira ndababwire ati kabisa ibyo mu bwuzure bwa kera nibyo bituzana no mu bwuzure bushasha, kuko utitwararitse kumva ubikira Mariya uko abahanuzi bamuvuze, umukobwa azotwarinda, umukobwa azovyara. Na Bikira Mariya baratubwira umumarayika Gabriel amuramukije yaraguye mu gahundwe, kuko Bikira Mariya na wene yaritwararika ibyo mu bitabo bitagatifu, kuko umumarayika amubwiye ati humura Mariya warashimwe n'Imana, uza kuvyara umwana. Yaciye amenya neza ko bimwe biri mu bitabo bitagatifu, kumbe byavuga ko ari we mukobwa. Ego je umuja wa Nyagasani ndabyemeye, bana b'Imana. Rero isi turimo abenshi bari gucurika ibintu, ariko tuze turasishoza neza kuko ntababesha abantu benshi bariko barishora mu muriro bazi ngo bariko barakurikira. Ariko umva ndababwira, umuntu arakurikira abantu barakubwira ngo Gatolika n'abayobe basenga umugore, Gatolika barayobye. Ese bana b'Imana ko tuja mu misa buri kuwa Mungu, hari igihe patiri aravuga ati turiko turashikana inkuka ya misa mu izina rya Bikira Mariya. Iyo bariko barahereza umukate n'umuvinyu, siho patiri avuga ati Yezu Kristo yabyawe na Bikira Mariya. Bakavuga ukwemera, tukemera ukwemera kwacu, tukemera uko. Ariko bana b'Imana, ubuyobe bw'amadini yadutse n'ari karaduka. Idini ravuka uyu munsi ngo nzanye umuriro, kumbe yizaniye bya bindi nyene byo bya mavuta bagura imiliyoni ibihumbi 800 n'ibindi. Umva ubuyobe buri iyi mwiyisi nukuri. Ariko weho mu Kristo, weho mu Katolika utarabivamo, uzoze witwararikume wiyumvire neza. Ese nyimba Petero ari we yubatse ko Eklezia ya Yesu Kristo, ari we mu papa wa mbere, akaba kandi imva yiwe iri Roma hajya kwa papa, hajya kuri Saint Peter i Roma. Ukamenya amateka y'ingene banahagwaniye bashaka ngo bayigarurire bikanga. Ugaca wibaza ati Yesu yaravuze ati n'ingabo za Satani ntizizoyinyiganyiza. Yesu yabwiye Petero ati Petero nzokubaka ko Eklezia yanje, no n'ingabo za Satani ntizizoyinyiganyiza. Rero niko kuku baba bariko baranyiganyiza canke ngo bayikubiteye hasi Eklezia Gatolika. Ariko hagarara neza, mureke kujana n'ibiriko birahuhuta. Usibye reka tubandanye. Twariko turaraba rero uko hageze ko Bikira Mariya agenyerwa, uko itegeko rya Musa ryabigenza, nabo babigenza uko bakurikiza itegeko rya Musa. Yozefu na Mariya bajanye Yezu i Yerusalemu kumuhereza umukama. Yozefu na Mariya bajanye Yezu i Yerusalemu kumuhereza umukama. 2-3 ubwo nkuko itegeko rya Musa ryabigenza, bariko barakurikiza iyo mico. Ntabwo haje umumarayika kuvuga ati ntubikore sibyo, oya. 2-3
nk'uko byanditse mu itegeko ry'umukama ngo umwana w'imfura wese azokwegurirwe umukama. Ubwo ni kw'iryo tegeko ryavuga, ntibaripinze nabo barabikoze. Ibiri kane, kandi bari bajanywe no guhereza imbagwa inkundiye zibiri canke inuma zibiri zikiri nto nk'uko itegeko ry'umukama ribivuga. Uko itegeko ry'umukama ryabivuga kujana imbagwa, kujana inuma zibiri barabikoze. Ibiri gatanu, i Yeruzalemu naho hari hasanzwe umuntu yitwa Simewo. I Yeruzalemu mu rusengero hari canke si Yeruzalemu hariho umuntu yitwa Simewo canke Simoni, ariko handitse Simewo, ariko Simewo Simoni nicyo kimwe. Uwo muntu yari intungane kandi yarakunda Imana. Simewo yari umuntu w'intungane cyane kandi ngo yarakunda Imana. Haleluya, amen. Yari yiteze uruhoza rw'Isirayeli kandi mutima mweranda yari kumwe nawe. Ngo yari yiteze uruhoza rw'Isirayeli ngo kandi mutima mweranda yari kumwe nawe. Ubwo uruhoza rw'Isirayeli yarabaraba ibintu biba muri Isirayeli, yarazi kandi ibyagiye biravugwa na babahanuzi bivugwa ko muri Isirayeli hazoza umucunguzi gucungura isi. Rero Simewo yarabyiteze, yaguma asenga Imana kugira ngo bize bikoreke, yarabizi. Ibiri gatandatu, mutima mweranda yaramumenyesheje ko atazosandaba atarasanganira uwasizwe n'umukama. Haleluya. Murumva rero noneho Simewo yarasanzwe afise mutima mweranda, kandi mutima mweranda yari yaramaze kumuhishurira ko atazopfa atarabona uwo muntu yasizwe n'umukama. Haleluya, amen. Rero aha twogenda turanumva ko mutima mweranda yarabaye kuri Elizabeth, mutima mweranda yarabaye kuri Simewo. Noneho tugenda tubona abantu Imana yari yaramaze guhishurira neza ko bazobona Yezu canke bazobona umukama. Haleluya, amen. Ibiri ningwavuga ngo niko kuja mu ngoro y'Imana ayobowe na mutima. Haleluya. Ngo niko Simewo kuja mu ngoro y'Imana ayobowe na mutima, ubwo ayobowe na mutima mweranda. Murumva abana b'Imana byari ibintu by'agaciro cyane. Aja mu ngoro y'Imana kandi urumva mutima mweranda, mutima w'Imana niwe yamuyoboye ati genda uyu munsi ku rusengero, genda mu ngoro y'Imana. Ababyeyi b'umwana Yezu bagasangwa bari bamuzanye ngo bamugirire ibyo itegeko ritegekanya. Haleluya, amen. Ngo ababyeyi b'umwana, umva rero ikindi kintu gikomeye bana b'Imana. Tuhasubiremo. Ababyeyi b'umwana Yezu bagasangwa bari bamuzanye ngo bamugirire ibyo itegeko ritegekanya. Abana b'Imana buriya nabwo tugiye kubyiyumvira. Ese Yezu ko yari umwana w'Imana yarinda kugendera mu ntoke za Bikira Mariya na Yozefu. Mwebwe bantu mupinga Bikira Mariya na Yozefu. Yozefu wewe nimunamutinda ko cyane, ariko muri Gatolika Yozefu turamwubaha, turanamufitiye indirimbo zo kumukeza. Ariko mu mitima ya benshi no mu mitwe ya benshi uwabajemo ni Bikira Mariya, nibo basenga umugore, basenga ewe Mana. Umuntu atanaza mu rusengero ngo arabe ingene Abagatolika tubahiriza porogaramu nk'uko Yezu yasize abyigishije. Buriya rero ndababwira, njewe Yezu yantumye ku bantu bose, ariko mu by'ukuri ndanamushimira kuba yarangize umukatolike, kuko jewe ndiko ndaraba ibitabo byeranda, nkaraba ingene mu rusengero bahereza inkuka ya misa, nkaraba ingene babikora, ngo murahora mubigira munyibuka. Nkaraba ingene
patiri ahereza imisa. Mbona ko kweri turabyubahiriza, katolika irabyubahiriza, ariko kandi kubera ubuyobe buri mw'isi no kubera inda ndende no kubera satani nyene idashaka ko abantu bazoja mu ijuru, niyo mpamvu abandi nabo bagerageza kubigobeka bakaduharabika, bamwe bakampamagara bakambwira sha wari ufise impano yo kwigisha, ufise amavuta mugabo nuko uri mu gatolika, nuko aho wicara hari bishushanyo, nuko abantu bambwira bene ibyo bintu birabe ku giti cyabo. Nanje ndiyizi na Yezu yampamagaye, haleluya, habwa icyubahiro Yezu, na Yezu yampamagaye. Yego rero nukuza turaraba neza ingene tugomba guhagarara, kuko mw'isi kweri ntibiba byoroshe. Rero ndiko ndavuga ko nyimba ababyeyi ba Yezu Kristu, niko Bibiliya bitubwira, ababyeyi biwe bari bamujanye Yerusalemu mu isengero kumukorera ibyo amategeko yategekanye, nk'uko amategeko yabikora. None nyimba abo bavyeyi ba Yezu, Yozefu na Bikira Mariya batwaye Yezu mu ntoke zabo canke mu mugongo wa Bikira Mariya, ndazi icyo gihe nta n'amaparamu yarahari. Baramujana, baragendera ku ndogobwe, ariko baramujanye. None wewe muntu w'Imana, wewe wumva ko utandukanya Yezu wenyene benshi bari bazi ko ise wiwe ari Yozefu. Yezu wenyene canke se Yozefu na Bikira Mariya nibo bagiye baza babisobanurira abantu, n'abamarayika canke se abo ba Simewo ba Elizabete n'abandi n'abungere nibo bagiye babivuga ati reka Yozefu n'umurezi, ariko ujya n'umwana w'Imana, ntabwo papa wiwe ari Yozefu. Ariko benshi bazi ko Yozefu ni se wiwe, Mariya ni nyina wiwe. None gasha uwo mwana yakuriye mu biganza bya Yozefu na Bikira Mariya, wewe uri kuregeza abo bavyeyi inyuma, ubasebya, ubaharabika, wopfumye winumira ugasengera aho wahisemo mugabo utagiye mu bantu ngo Yozefu cyane ngo Bikira Mariya n'umugore nk'abandi. Umugani w'umupasiteri wo mu Rwanda raho niwe yanezereye ngo mbega yemwe ngo baravuga ngo n'umugore nk'abandi, ngo si umugore ngo nk'abandi bajya ubugoro. Niko kuri, si umugore nk'abandi bajya ubugoro, si umugore nk'abandi bambara imenereza canke birirwa barigira ibintu nk'ibyo. Oya, Bikira Mariya dusanga ariwe muntu wenyene mw'isi yose atigeze agira akanenge. Umva rero bana b'Imana, abo kwa Mama Mariya akomeza dushire mu mutamana wiwe, aduheke mu mugongo wiwe, ariko n'abandi mu mukunda, ariko mu mukundi bibaye namwe, kuko harabavuga ati harabona mbona bandika mu makonomanere canke babwira ngo naho ntari mu gatolika Bikira Mariya ndamukunda. Ubwo rero namwe umuvyeyi Bikira Mariya abagirire neza. Hari n'abandi baguze n'ibitenge iwanje kuri bya Bikira Mariya, kandi atari abagatolika bavyamana, n'ukubera bamukunda. Hariho umumama canke umuntu yashatse umugore ariko akumva ko nukubera iwabo w'umugore canke umugore yogombye kuba mu gatolika, canke hariho umumama canke hariho umuntu umumama ariko umugabo w'umuyisilamu canke w'umupenigoti canke runaka ariko akunda Bikira Mariya. Hariho n'abandi bantu, je ndazi n'abandi bantu bavuga ati jewe ndazi ko mpetse umwana kubera
umubyeyi Bikira Mariya naragiye mu bakatolika haba igikorana hanaha ndavuga ati ariko wa mubyeyi we ko numva bakuvuga wozo mpaye umwana ati mwiyo minsi naciye nsaminda. Murumva rero Bikira Mariya ni ubutobura umukatolika mu icyubahiro kiwe aragukunda uko byogenda kose, aragukunda kuko wewe ikakeneye niyo ariko arabonekera abantu ababwira ati nimusenge icyo nkeneye ni icyubahiro cy'umwana wanje no kumvira umwana wanje. Rero bana b'Imana Bikira Mariya ni umubyeyi mbese ni umubyeyi wa twese. Ego kandi twongeye no kumukeza we yatubyariye Yezu, akomeza dusabire no kwa Yezu aguma tubere mu ngoro, Imana iziracuresha ishavu kubera mwisi hari ibintu bibi cyane byotuma Imana irakara ikatwihorera. Kandi bana b'Imana musenge cyane kuko mwisi ibintu biri kurushirizaho kuba bibi, intambara ziri kurushirizaho kuba zibi, kuko uko biri kose ndabona hagiye kwaduka n'intambara ya China n'ibindi, ariko Imana iziraduha dusenge, abasenga dukomeze gusenga kuko turiko turasenga hariho ibintu bimwe bizoza biragwamwo amazi mabisi. 28 akarongo kanyuma kavuga ngo Simeo aramwakira akengurukira Imana ati. Rero aho Bikira Mariya na Yozefu bajanye Yezu mwisengero Yerusalemu, Bikira Mariya Simeo mutamba Simeo aramwakira akengurukira Imana ati ariko ntitugiye kumva amajambo y'ingene yakengurutse Imana, mugabo tuzoyumva kandi nibaza ko tuzoba twamaze no kwinjira kuri bonane, umwaka mushasha mwiza. Mbaye ndabipfuriza umwaka mushasha mwiza. Ariko bana b'Imana nkiri no ngaha turipfurizanya imyaka mishasha myiza, tukipfurizanya, ariko tuze twibuka nabajya bababaye, ntitunezerezwe no kwinjira mu mwaka mushasha tutigita cyane kuko iwawe nta ngorane ufise, wibagiye n'abari mu ngorane ngo nukubera uri mu mwaka mushasha cyangwa uwinjiyemo. Oya, twishimire ko kuwinjiramo ari iby'agaciro, ariko kandi tumenye n'abajya bapfuye ko nabo batari base kwinjira mu ujya mwaka. Kandi kindi tunasaba Imana kugira abantu baze bapfira mu mukama Yezu, bapfira muri Yezu Kristu, kuko benshi bari gupfa n'amagisita n'ingwara zagitumbuka zibyaduka, abandi bari gupfa bishwe. Ariko Mana hari ibintu byinshi novuga mugabo nta mwanya wo kubivuga, reka ndabyihorere. Nawe aho uri urabona ko hari ibintu bibabaje biriko biraba, abantu bari kwicana bakoresheje uburozi, umuntu akica mwene wabo canke musaza we canke nyina we canke umuntu wo mu muryango canke inshuti yiwe kubera itunga. Bana b'Imana, itunga nta hamwe rizotugeza. Itunga ni ryiza mu isi ugifashemo neza, ariko iyo ugifashemo nabi nuko urupfa nabi kandi uranduka nabi, bikazoguha guhereza muri gihonomo. Kumbure wari kubyifatamwo neza ukazorangiza neza uja mu ijuru. Rero turabe uburyo dutungamo, kandi turabe erega ushobora no kubutunza ugatungisha na mugenzi wawe. Usibye gusa ko hari bamwe ushobora no kugirira neza bagaca baguhemukira, ariko wowe ugiri ufise icyo ufise uraraba umwana w'imfubyi. Umva ndababwira, nitwishimire gusa kwinjira mu mwaka mushasha dushajije tugize iki. Wowe n'amaburiburi ufise imiliyoni 100, uraraba ufata miliyoni 1 wubakira umworo, uraraba ufata miliyoni 1 uraba umwana worihiruka amashure, uraraba ufate mu byo utunze, nyimba utunze n'inka
zingahe urabe n'umworo mwinka cyangwa urabe n'imfubyi uyihinka cyangwa agahene iragire. Bana b'Imana twige gusabikanya na bagenzi bacu, twige kumva ko uyu mwaka twinjiyemo dukwiye kumva ko dukwiye guhinduka, tudakwiye kujana n'ibyisi ahubwo duhindurire mu kurondera ibyiza by'ijuru, mu gufashanya nabo bose batashoboye kugera ku rugero bamwe muri twebwe twagezemo canke bamwe baturengeye bagezemo. Umukama Imana bahezagire cyane, bonane nziza, umwaka mushasha mwiza, kandi n'abaruhutse baruhuke mu mahoro. Iryo naryo nibanga ry'Imana, ariko mvuga ati uwutashe ku Mana nawe azaruhuka amahoro ku Mana. Mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.